Imana iraza amasengesho yawe. Kandi ndiho arakuzi cyane cyane, ndiho ashaka no munsi umenye ko ataguhevye. Za Imana ishitse nta nkomezi usura gushiramwo wewe. Nibisaba kugira ikintu na kimwe uraraba gusa kikuguruka. Haleluya! Isa Imana igeze ni Imana yonyene ikora. Ushobora kwibaza Imana ishobora gukora umwanya muto mu buzima bwawe. Icyo usabwa no kurindira gusa isaha y'Imana. Ibibazo urimo si ibyo kukwica. Nimba atavyaha atari inkonsekanse y'ivyaha, ariko usenga wizera Imana ukaba mu bibazo, ivyo bibazo ni kuneza yawe. Uko uteba, uko resista, uko bidodomba niko biba prolonge. Rero ni nyifato yawe nizotuma hagera ku isaha y'Imana ata prolongation irimo. Hari ibintu biteba kubera inyifato yawe, sivyo? Hari abakristo bashaka ko byose mwabiza hageze kusohoka. Kugira usohoke rero hari inyigisho, hari ishure ucamo. Haleluya! Amen. Nakunze gose umwanya turimo, ubu tugira tuvuge ibintu bigumye. Hari gihe dutanga imisoso, hari gihe dutanga amagufa. Abadafise amenyo mwihangane mufe mununuza, mugabo tugira tuvuge amagufa. Vuga amagufa. Amagufa ni ibintu bigumye, kuko niyaza ko biragumye mugabo biraturaba twese. Imana ishimwe. Biraturaba twese. Dusome jambo riri muri gusubira mu vyagezwe, Deuteronome 32:11. Gusubira mu vyagezwe 32 murongo wa 11. Nk'uko inkukuma ikangura ivyana vyayo mu cari, igahungiriza amababa hejuru yavyo, igasanza amababa, ikabijana ikabiheka ku mababa yayo. Haleluya! Mwabitahura? Ndamaze ko n'inkukuma ngami, ni inkukuma canke inkukuma? Inkukuma. Ni inkukuma ndamaze kuyibona. Warayibonye? Tuko tuvuga aigle, inkukuma niko bandi twasomye. Ndamaze kuyibona muri television, kuri internet. Haleluya! Aigle ndamaze kuyibona. Imana ishimwe. Hari inyigisho nyinshi cyane ku nkukuma. Imana ishimwe. Haleluya! Rero inyigisho twereka ikirere gitwigishe abantu bari mgaha, kandi rero ko ari benshi cyangwa bayivuyemo barabiciyemo. Nimba utabivuyemo warabiciyemo, cyangwa uri muri ivyo, nimba utaraja muri ivyo nturakizwa. Amen. Nimba warakijije uri muri ivyo cyangwa warabivuyemo, muga nawe bivuyemo uzobisubiramo. Ni ibintu uvamwo ukajamwo ugasubiramo, ukavamwo ugasubiramo. Mbega ivyo bintu bari bikigayemo. Ibi geragezo Imana guhezagira. Ibigeragezo urabibamwo, ukabivamwo, ugashima Imana, ukiza ngo biraheze, bikagaruka, ugasubika bivamwo, ugasubika bijamwo, bizohera ryari upfuye. Imana bahezagira. Rero abantu basenga ngo Mana singasubire kubona ibigeragezo, ntimuzokwishurwa. Nabwiye ko no munsi iragumye n'amagufa, nta amen menshi arimwo. Haleluya! Ariko tukwiye kubivuga, tumenye ukuri. Imana ishimwe. Rero ngo inkukuma ngo ikangura ivyana vyayo, eveye sakuve, akantu nshaka kuvuga gose na gakurikira ngo igahungiriza amababa hejuru yavyo, voltige sur ces petits. Hanyuma ngo ikagira gute? Igasanza, déploie ses ailes. Maze ko nangere ikomeye n'amababa maremare. Irasanza amababa, hanyuma ikagira gute? Ane majambo, ivyana vyayo bijahe ku mababa, ikabitwara he, kaguruka, kaja hejuru bifise, yabikuye mu cari, bisigura yuko ifise mission. Vuga uti mission. Iyo nkukuma ifise mission yo kwigisha ivyana vyayo biguma mu cari, vyamenyereye gufyina, iguma bizanira ikabigaburira misi yose. Ara periode yo gufyina. Abantu bakijijwe ryari haraciye umwaka, haraciye imyaka 5, hari periode yo gufyina.
ukamubona ko vyose kuba biba gutyo, hakaba na periode yo kuguruka. Biratanga gushuha. Hari periode, hari igihe cyo kuguruka. Kugira uguruke rero, umuvyeyi wawe arakwigisha kuguruka. Ino nkukuma rero ifata ibyana byayo, arazi bimenyereye ko agana akabizanira mu cyari. Ariko avuga ati harageze ko muguruka. Kugira muguruke rero mutegereza gusohoka mukava mu vyari. N'inyigisho niyo kuva mu vyari. Hari abakristo bashaka ko byose mwabiza, harageze kusohoka. Kugira usohoke rero hari inyigisho, hari ishure ucamo. Amen. Nushaka kwigira mu cyari. Mana ishimwe. Hariho periode gihe ubwoko bw'Imana bwava muri Egiputa, hariho gihe baguma baronka manu buri munsi. Nta masaha 28 yashika ata manu yamanutse. Imyaka 40 baronka manu. Ahantu tamvura, ahantu batarima, ariko manu ikamiza. Ariko aragera igihe agera ko binjira mu gihugu cy'isezerano. Haleluya. Imana irugurura, barinjira. Bamaze kwinjira, manu yagiye gute? Aho wayibonye yacihagarara. Yavuga ati mwara mwicara nkamanura mugafungura, ubu rero mugiye kurima, mugiye guhinga, mugiye kubira icuya, mugiye kurya ibyo mwabiri yakuya. Mana ishimwe. Hariho periode urimo abakozi b'Imana, cyane cyane abahamagawe abakozi b'Imana, hariho periode ubamwo hakamariho manu. Hari igihe rero manu ibanza ikazima. Mana ishimwe. Kenshi izimye hari ahantu ubagira winjire. Rero ngaho byagenze gute? Ngo inkukuma iratwara ibyo nabyaye ku mababa, ikaguruka hejuru. Ngo il prend les portes si sublime. Kweki ibiduga na hejuru. Ibiduga na hejuru gashobora kuguruka. Ntushobora kuguruka uri mu cyari. Ibishoboka. Bisaba kuva mu cyari ukagera hejuru. Yaguduga hejuru ibifise ku mababa. Nande ku YouTube iyo video ndayibura ibisigura neza. Baravanga. Ariko igeze hejuru igaca irakura ibyana byayo. Haleluya. Biri ku mababa. Jeni yaza ko ibyana biwe ko biraharabana bihana high five. Mama ariko araduha umunyenga, akora dutembereza, byaryohewe pye. Yeah mama, biyakome nduru mama turapfuye. Icyana cyayo kiraba hasi kuko inkukuma zazira ahantu ku bisozi, ku mabuye, ku mahoka. Iravye hasi ikabona ibuye, ati ndapfuye ubwanje buraheze. Akara mama ariko yitwengera. Mama uramevye, aravye ko arakora, ntakubwira igituma, ariko akaravye ko arakora, ashaka wige. Mama abonye bitavyumva, icamanuka ko afise inguvu, akamanuka kabisiga, akabizibira ntibigwe kubuye, aganasubira kugura amababa, bikagwa ku mababa. Oh mama, kumbe byari ivyo. Ariko rampakije, nahenze ko mfuye. Mama mama arasubiye kuduga. Tugende mu cyari. No. Haro faze ya kabiri. Kirasubira kiraduga hejuru. Mama ntusubire. Oya ntusubire, birateye ubwoba. Karamanutse. Mama urasubiriye. Kama gakoma induru. Arasura amanuka. Agutega. None mama yasaze cyane. Mama yafashwe n'ibiki? Mama afise intumbero. Arafise ikintu ashaka ko wumva utarumva. Petit frère, hari ikintu mwashaka kutubwira? None kuwe watagwa twe tugwa dufise ubwoko nk'ubwiwe. Reka tugire amababa nkawe nyene. Reka tumugire surprise mama rero. Azi ngo yadushoboye. Mama dusubire mu nyenga. Hejuru. Nakura. Twahinyuye.
no kuguruka. Inkukuma ishobora kubigira inshuro 5, 6, 7 gushika umwana atahure. Nashaka kubwira ko hari ahantu ubona ko ndiho yaguhevye. Kwera agacerere. Urasenga ntiwishugwa. Urisonzesha nta nyishu. Uragira ibikenewe byose nta cyaha urimo. None kubera ko Imana atakumva. Inkuru nziza nuko akumva. Arabyumva byose. Ariko ashaka wibwire icyo ashaka kumenya. Haleluya. Hari ishure ariko aragucishamwo. Ibyo bibazo urimo si byo kukwica. Iyo ashaka kukwica bayakwishe kera. Ibibazo urimo si byo kukwica. Nimba atabyaha atari konsekanse y'ivyaha, ariko usenga wizera Imana ukaba mu bibazo, ibyo bibazo ni kuneza yawe. Vuga uti amen ntaco. Niyo biza vuze amen biraza. Haleluya. Urushinge nindatinya urushinge ngaha. Hari abamama batinya, abakuze n'abagabo batinya urushinge. Hari batinya urushinge ngaha. Nigeze kubona umugabo ubwango yaje sishaka urushinge. Nta soni. Tukira abana tugiye icyo gihe malaria, tukira abana twebwe malaria bayivura n'urushinge. Baragutera inshinge hagaseba akavyimba bagenda gufata amabarafu kwera kuvyimba. Kwera twatinya urushinge bavuze ngo tugiye kwa muganga urushinge warasara n'induru kasara. Muvyeyi agira ati utarize ndagura igisuguti warifata. Je nibuka twagenda kwa muganga nziko ndoga igisuguti narafata nkajya menyo. Papa na mama bakarabana wa mwana yakuze nabyo ko ari igisuguti. Nahinzi yuko nintarira tuvayo duca kwa wege kugura igisuguti. Nifata umwana muto yakabiri vyuya igisuguti 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 just sugar. Peteje uri umugabo yo wakuze igisuguti sugukura n'igisuguti ko nabura ntarize nca kwa wege ayo nkarira finito kumbe ni Kinimax yarababaza byaroye ntibikibaho mbega. Wow, murahiriwe mwebwe abana bu kwe twara bari ducumita bagasura gahindura ngaha jama. Ariko rero ubwa mbere bwitangura nkiri muto cyane nk'imyaka 5, 6 none aba bavyeyi bamvyaye barancumita papa yarafata amaboko mama agafata hariya. Kubera iki? Bashaka ko nkira kandi niyo nzira yo gukira. Mwana wanje umukobwa akiri muto mukuru imyaka 2 baramuteye urushinga ku bitaro. Bakamutera urushinga ararira mufata arambona je acha kominduru ahamagara jewe ngonze kumutabara. Aho gasanga yari yananiye mama wiwe jeje ndamufata n'ingufu. Muri umwanya yiyumvira iki kuri jewe? Navyawe n'ibisigo. Niba nkunda sio bazonda bavuye imbere. Niyatahura. Ivyo nivyo turimwo benshi no musi. Nduvuga mu Imana igisigo ariko Marko nta kundi Imana itorowe ishakiye nta kundi none eraba akijeje bundi arishuwe. Uri aratsitara kumigisha. Jewe ndisonzesha nkasigara amagufa 0. Imana iraza amasengesho yawe. Kandi ndiho arakuzi cyane ndiho ashaka no musi umenye ko ataguhevye. Titre ni ndiho ni yaguhevye. Haleluya. Ibibazo byose urimo ndiya ni yaguhevye. Najana kubwira ko igihe cyose uri mu bibazo ukibaza ko yaguhevye Satani aranezerwa. Ashaka kwereka ati ingorane urimo yaraguhevye ntakumva. Nagira ko ahubwo uko ndi hose umugambi munini kuri wewe ni kuca mu bigeragezo bikomeye gusumba. Anavuga mana ndashaka kuba vision nini ya. Na muri Kongo Lubumbashi umujene umwana avuga afite calendrier ariko Renard Bonke ndashaka kumera nka Renard Bonke. Avuga ni urashaka kumera nkawe urashaka gucaho yaciye iyo yaciye ndaba ndashaka kuba kurya.
hari inzira, vuga uti hari inzira. Umushampion olympique wa mbere ntaguma mu kabare, ntaguma ariko arya ama cheeseburger McDonald's. Oya, muramuza amafoto ya Usain Bolt no musi. Usain Bolt yari champion wa 100 meters. Muramuza ko no musi ari ku piscine akadakameza ngo ngaha tankomera ngo wa mu atlete kweriki ari retraite no muzo riryamira avyukira hashatsiye akora ivyo yishakiye mugabo akiri champion. Hey, niyagize ivyo vyose. Hariho regime, hariho discipline, hari ivyo yibuza kugira ashobore kuronka. Umviriza, yiruka amasegonda 9, 8, 9 akabiteguye umwaka wose kugira ashobore kuronka iyo medaille. Kubera iki abana Imana uno munsi bashaka ivya gusa, bashaka kwicara, bashaka mu vyari mama gomazana. Ariko ni vyiza kuduga hejuru akakurekura, nakurekura niyaguhevye ari hajya. Kia cyana cy'inkukuma cyarabona mama ariko wowe kumbe ntumubona kuko umugorotsi nagenda kuvyabona agendera kuvyo yizera. Bisa kuvyizera ko ariko arabikora ubibona utabibona. Imana ishimwe. Amajambo y'Imana ukwiye kuyamenya, umenya amasezerano y'Imana. Je nababwira ibigeragezo naciyemwo birateye ubwoba. Ndibuka rumbashi naraca mu bigeragezo nkavuga Imana tumvikane vy'ukuri uracanzi. Uranzi mu bantu bawe mu bana bawe sishaka ko numva agagacerere karateye ubwoba. Wasenga hakomera neza hako bikaba nabi gusumba. Kwima none azi abakristo ngene bagoma vuga na cumu yiki azi umwe aravuga azi umwe nkavuga wowe mama nagucumeye kwiki gabana mana nagucumeye kwiki comme si bimeze neza nta caha wigeze ukora. Uri umugororotsi nta rero nimugira ariko numenye kubaye ku buntu bw'Imana. Imana ishimwe. Rero iyi Imana ikwikawushije mvuge irangaje muri Bujumbura niyakwikawusha niyakurekura uri mukuri ushime Imana. Ntibirapasa ariko iyo amaze kitararengana ariko nshaka irengane. Mvuze nimba usenga utari mu vyaha wizera Imana ukuri mu ijambo ry'Imana ugahimbaza Imana ugatazira Imana ariko mavyugaye atakigenda hagacerere ushime Imana. Kwa kushima Imana kwera ugacerere ni keza gashaka ugire amababa ugire gute mukirindo vyo gute usanze amababa. Haleluya. Gashaka usanze amababa ushobore kuguruka. Imana yashaka kuguruka, Imana yashaka kukomera, Imana yashaka kukura, irashaka kwizera, irashaka kukonta kuri wewe urongorwe na mpwemu yera. Irashaka gukomera mu buryo bw'impwemu. Irashaka kuva muri bya bindi bya oya nakundi ndashaka ibi mpa ibi oya ishaka urondere sa volonté ubushake bwiwe ivyawe bipfe. Irashaka kamere yawe kwipfa. Haleluya. Nagiye gutahura muri 2003 2003 niho naronse guhishirwa ijambo namaze gusoma kenshi ntahura yuko Satani yambwira ngo yaguhevye ntakuzi ntagukunda nca ndatahura yuko ikintu cyose kivuye mu kanwa k'Imana ari ukuri. Niba Imana yavuze ngo sishobora kuguheba yo nyene yavuze ngo sishobora kuguheba. Mwavyumvise? Imana yavuze gute? Sishobora kuguheba. Rero uvuze ngo wamevye uyigize gute? Umubeshi. Dawa mwanya muvyumvire. Ndiho Imana yakuremye yagucunguye ikurungiye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo agapfa ku bwawe no ku byaha byawe kugira ushobore gukira ubohoke ukizwe rogo ngo badashira wenyene kuri wowe umwizera avuga ngo sishobora kuguheba. Kubera iki? Kuko igihe wakira Yesu yaguhaye ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Ninde muntu ngaha ashobora guheba umwana wiwe ari paralize agwaye mu mutwe ari debile wo muheba? Ntushobora
uko ameze kose ntuzomuheba. Turakumwe? Umuhevye uje kwa muganga hari kibazo. Nishagwe mu mwana wawe. Nuko yabagutera isoni, aguma umwana wawe. Rero yavuze ngo sishobora kuguheba. Ndiho ntiyaguhevye. Vuga uti ndiho ntiyaguhevye. Mugire uri ruhande yawe uti ndiho ntiyaguhevye. Haleluya. Igihe cyose numva ko yamhevye nacanzana ijambo ry'Imana. Nkatuye ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana dushaka dusome. Yabaye bombe atomique. Gusura mu byageze 31:8. Deutéronome 31 verset 8. Uhoraho niwe azokuja imbere. Ubiriza aya majambo ntiyabwiye Mose gusa, yabwiye wizera wese. Turi kumwe? Ni isezerano riraba umuntu wese yizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Uhoraho nazogira gute? Ntashobora kuguheba. Ndashobora. Ubiriza ngo uragira gute suramo? Uhoraho niwe azokuja imbere. Niwe azokuja imbere. Azobana nawe. Nazoguheba. Nazoguta. Ntutinye. Nuranduka umutima. Nimba ushaka ikintu kikwankuraja nta kiruta ico. Niwe azokuja imbere. Ninde ari imbere yawe? Nimba ushaka kugendera mu gombe bwiwe kurongorwa na mpwemu yera niwe ari imbere yawe. Haleluya. Hari muri 2003 numva isi yose yanguyeko. Novuga ko nari hafi ya depression. Ibintu byose vyapfuye. Ku kazi vyanse, business, muri cyber, telefone, bagatugare, kugira ufungwe, amadeni, ibintu byose. Isi yose. Nkabona internet, connection. Ndi hamwe tuvuga nk'undi muri society imwe ya internet imeze nabi byahagaze bakambwira ati iriya society yindi bimeze neza. Gacha nani ya contrat. Hagana muri society ya kabiri. Bigacha bipfa aho ndoye, bigakira aho mvuye. Urabona umuntu umwe akakwegera ibibazo abantu bose. Yona. Nabwe mandi Yona. Nagumutse none. Nakoze iki? Icyo nakoze kibi cyatuma ndabigumamo cyane nuko naguma mpagaze ku vyivuzo vyanje. Kandi atari bibi atari ibyaha. Kuko nashaka kugendera mu mugambi w'Imana ukugarariza nikutebayo. Umukate wanze gusha kuba mu ifuru. Wokora utarasha. Aguraza ni nkwizi yindi umuriro we mwishi gusumba. Gushikushe. Uhiye nayo ukagumizayo urazigira. Byiza rero nimba utaravayo turasha. Muvuga amen tayivuga turakomeza. Utaravayo turasha. Hari ibibazo utavamo ngo kora wisonzesheje. Avyumva? Urashaka kwisonzesha ukabigumamo kandi wisonzesheje. Kweriki hariho ikintu hariho mission ujya mu mama w'ivyana vyayo bidasanje amababa azoguma bidugana kuri nyene abikorora. Rero iyo usenga kana nta kigenda ahubwo imbere y'Imana ndagushima kudashobora kumheba. Cyo gihe ya 2003 narataha ngashika muhira ubu twose urashusha giturike afata amazi akanya muri frigo ngaza kwisuka ko gucya kugira umutwe ugabanure gushuha hafi gusara nihevye ndajyama hasi nakugize iki nomjiri mbwira ngo uzogeza ryari kunsemerera unkankamira uzonkankamira gushika ryari jewe ninde yakuremye je nawe ninde atege kuwundi bana nibiki cyane umvije irimbwira ati gusura mu byageze 31:8 ndawusoma uhoraho niwe azokuja imbere azobana nawe nazoguheba nazoguta nutinye nuranduka umutima. Mu gifaransa biravye umengo ni répétition ariko c'est répétition. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point.
asubiyemo kweki iyo kumasubiramo ko arashaka uvyumve yuko nibishoboka c'est impossible ko aguheba. Ntashobora guheba. Ntashobora. Aya majambo ukwiye kuyagira yawe. Naciye kuva uwo munsi igihe cyose mbona yuko bagira abanyugarire nabuze n'icyo mfungura umurongo sinenye usoma kanasoma muri Bibiliya gutya nawufata ku mutwe. Ndawufata ku mutwe. Tu marcheras. C'est pas que l'Éternel marchera. Tu marcheras toi-même devant moi. Ujuvuga ngo uzoja imbere, uzobana nanje, nuzompeba, nuzona, ndaze gutinya, sindanduka umutima. Ayo majambo nabigize iminsi nk'itatu. Amadayimoni yarahunze. Ubwoba burahera, natanga kwihebura birahera. Ntanga kugira confiance, ntanga kwizigira Imana, ntanga kubona ko nshobora kubivamo, ntanga aho rero naciye mbohoka kubavugisha binyuma. Bari bandembeje. Umuvugisha aza avuye muri Kongo, avuye mu Rwanda, aho ashikira n'abandi hazi. Mu gitondo nazinuka 5h du matin ndi kwirembo. Aho umuvugisha washikiye. Harawa nasanga bananze. Turindiriye ko agira icyo avuga. Imana igira ivuga. Urumva umuntu agomba irukima y'abavugishwa aba ari désespéré. Aba yataye ivyizigiro, nta busabano gifite n'Imana, ushaka kumva Imana ice ku wundi kandi turi bisezerano rishasha. Ivyo byaba musero rya kera. Niho wagenda kurokora aba Samuel ataje kaba kabaye. Ariko no musi mumbwire muri Bibiliya muri musezerano rishasha. Muraba ahantu bavuga bavugishwa. Amazina muzi nangahe? Jenzi mwe gusa Agabo. Hari undi muzi. None abandi bari he? Kandi muri actor bango hariho n'abavugishwa. Kweko tavuga. Nta gaciro byari bifise. Hariho mpwemu yera ari mu bantu bose ari wavuga. Uno musi niturongorwa n'abavugishwa, turongorwa na mpwemu yera. Umuvugisha afite mpwemu yera, nawe ufite mpwemu yera. Avuze ashimangira ashigikira ibiri muri wewe. Kuko nawe urafite mpwemu yera. Samuel aje bose bavuga ngo yo Imana ivuga iki? Omengo n'umufumo. Ivuga iki? Kuko nta wundi yavuga. Niwe yavuga gusa. Rero nanje ndangwa ndi kwimavugishwa. Kuriya kandi abone izima bose n'abafo. Bibinyoma gusa. Wateza ko wategeye akanoti. Hari umunsi umwe nagiye kuraba umuvugishwa ndifoshe ndambwira ntibana byangoye mugabo next time nzoronka. Next time no mu telefone ntiyanyitavye. Bagati akamakonesha umwanya. Ni kuri business. Ariko rero bisigura iki? Nana ataye ivyizigiro. Ariko umurongo ndawuronse. Baraza abantu bakaza mu biro aho nkorera muri Sibere bakaza munsi y'amabiro bagasanga ibiheko bakabitora kandi mbona namutwara muhira akabisa namba birema namba amagisia siziye bigira. Umunsi umwe yageze gusenga Jesse nafunza amaso bona muri ku ntoki aragenda agitora none agikuye he tunaraje imbere yuko aza cyavuye he none amajiri muzi kwibaho nari nabaye abanyarwanda bava imbata umucakara an esclave ariko uyu murongo ndaberetse muwandike mufungure mumire uhoraho niwe azonja imbere azobana nanje ntazompeba nashobora jewe yajya avuga ngo ntazompeba sivuga ngo ntazompeba mvuga nashobora kumpeba ntashobora kunta ndanse gutinya ndanse kuranduka umutima. Imana ishimwe. Nuno muzi umurongo n'ubuzima kuri jewe. Unaza wankuye kwiruka inyuma bavugishwa. Wankuye kwihebura ko Imana yampevye, Imana itankunda, ndabona ko ivyo byose yaremanyanga, byari inyuma, byande bya Satani. Satani agwa ivyumvira ngo warahevye. Igihe umuntu wese ari ngaha hano kuri YouTube, yarazi ko Imana yamuhevye ni kinyoma cha Satani. Abarundi bavuga ngo ni kinyoma cyambaye ubusa.